Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Group Media bakunzi b'ikiganiro ca Sports kuno musi wa mbere. Umunsi wa mbere tuje kwashikiriza ikiganiro ca Sports musanzwe mubizi ko ni ku musi wa mbere canke ku musi wa gatanu. Jewe rero hisongoje ko musanzwe mubimenyereye ndi kumwe na mugenzi wanje Darren. Reka ndamuramutse ndamusabe yongere nawe abaramutse. Ndakuramukije Doris, ndaramukije namwe musanzwe mukurikirana ibiganiro bya Look Sports. Na cyane aho turabira hamwe ibintu byagiye biba hirya no hino muri weekend ego kaze tubirabire hamwe ni Look Sports ko munsi wa mbere umunsi wa mbere tubigenekereje bya 2021 reka mbere twipfurize Pasika nziza kuba yimbaje ku munsi w'ejo mwabizi ko ku munsi wa mbere ahantu henshi usanga bayita muri Bendido Park nibaza ko iminsi mikuru ibandanya umuryango iwanyu ya Pasika twipfurize kubandanya muhimbaza izuka ry'umwana wacu Yesu canke Yesu Kristo kuba katolika canke kuba porotesi ko bavuga kubemera Yesu bose nibaza ko mu munsi mukuru mwiza twandanya kubipfuriza bavuga ngo Yesu abazukire mu miryango yanyu. Rero umunsi mukuru wa Pasika rero twinjira mu biganiro umunsi mukuru wa Pasika ni umunsi mukuru mwiza cyane ku bantu dusanzwe tumenyereye kuhimbariza umuryango. Ego inzuka rya Yesu Kristo urumva ni ikintu gikomeye cyane ku bantu dusanzwe twemera. Ego ni umunsi mukuru waje kuba wakomusi w'ejo no munsi ariko urabandanya hari n'abandanya byose nibaza ko Yesu Kristo yamayazutse yamayazukiye umutima wacu. Ni Look Sports ko no munsi rero tuje kwa tuganira ku makuru atandukanye hano mu gihugu cyacu Burundi. Aigle Noir Club Sportif bandanya gutera intambwe zikomeye cyane igana ku gikombe cya Primus League umwaka wa 2024 umwaka wa 2025 ubona ko Aigle Noir ikomeye cyane. Amakuru avuga muri Primus League zo kwashikiriza tuzakuvana mu gihugu cyacu cy'Uburundi twerekeze ku mugana wa muri English Premier League. Hari liti ikomeye cyane atari kuri titre ya Premier League kuko titre ya Premier League ubona ko ni mu Rwanda ko bandanya gutera intambwe zikomeye cyane naho nyene wegereza kino gikombe ariko ni kuri course à la Ligue des Champions no mwakora ko ni bikomeye cyane muri English Premier League. Tuzakuja muri Liga Santander FC Barcelona na Real Madrid zikuda kujya nyene kuri course au titre muri Premier League muri la Liga Santander manunga tuza kwerekeza muri USA NBA playoffs zamaze kuba zitangura imigwi yose yamaze kuba imina za mbere ku munsi wa gatandatu ndetse ku munsi w'Imana ku NBA playoffs zimaze kuba zitangura tuza kubica ku amakuru kwavugwa. Reka tumire amategeko yaduheze tugaruke mu byo bigana caca Look Sports. Twabaza ko tugaruka ubya kandi ni Primus League yaje iko irabandanya ku ndwi yaza ko yari 27 Primus League mu Aigle Noir utera intambwe zikomeye cyane werekeza ibikombe. Hari umenyereza azwi cyane witwa Jose Mourinho mu bwa Chelsea mu bwa Real Madrid mu bwa FC Porto mu bwa AS Roma mu bwa Tottenham Hotspur no mu bwa Fenerbahce. Niba ko navuga ngo kugira ngo twari ibikombe utegeza gutsinda ibyago bikomeye muri kumangwa ibikombe. Nibyo Aigle Noir ikora no munsi aho yari itsinze umugwa Family Centre hari mu ntara y'Amakamba. Ora ko Aigle Noir ni byose komeye mu ntara y'Amakamba bishobora kwamva mbere neza. Ubona ko byari byishimo byinshi ku bafana bari baje gushigikira Aigle Noir. Nawe ubona yuko muri iyi minsi Aigle Noir iteregereza cyane ku gikombe. Hasigaye urukino rumwe bazokina mu ndwiza muri iyi ndwi nyene turimo nako ari zo determinati Aigle Noir agatahuka. Aigle Noir nako imakambiri ko atsinze miriko yatsinze umugwa Musongati mu ntara y'Amakamba. Yatsinze umugwa Vitaro mu ntara y'Amakamba. Uno musi ije gutsinda umugwa Flambeau Centre mu ntara y'Amakamba. Yaranganije n'umugwa Bumamu mu ntara y'Amakamba. Eske ino nkunzi za Peace Complex no ko ari fortress ikomeye cyane kuri Aigle Noir ubona ko imigwi yose yagiye idashaka kwasohoka amahoro cyane gose. Ubona yuko imigwi yose igenda ikinira kuri Nkurunziza Peace Park bigora cyane gukura iryo nota rimwe cyangwa amanota 3 uko ugenda ubibona. Ni Aigle Noir kandi urako inkino zikomeye kalendriye yabo yatuvuga ko ari imeze neza kuko uno munsi inkino zose zikomeye bagiriwe amahirwe yo kuzakirira mu ntara y'Amakamba cyane gose. Novuga yuko retour cyari ikintu ca mbere cyagiye gifavoriza Aigle Noir kubwo ubona yuko Bumamuru cyane yagiye isubira inyuma kuri retour bagiye bakina. Ubona yuko Bumamuru yagiye irushwa cyane n'ama equipe yagiye bitsa yuko akomeye.
akaba ari igenda itakariza amanota menshi ubona yuko Aigle Noir naho ariyo igiye profita kuri imigwi nyene igiye ikomakomeye nka izo za Musunga tugiye uvuga na Flambeau du Centre Juna yuko yakuye amanota 3 yarakenewe cyane kugira iconsolide victoire yabo n'ico gikombe igende rikirahiganirwa ubona yuko ari Aigle Noir vraiment kuri inkuru nziza Peace Park ubona ariko Aigle Noir ibikinye Ales kandi bifise abafana benshi baza kuyishigikira ari nivyo novuga yuko Aigle Noir muri aka kanya atagisivya igikombe cyamaze kwishika mu ntoki. Aigle Noir no munsi iri imbere y'umugwa Bumamuru amanota agera kuri 7 amanota agera kuri 7 yumva amanota agera kuri 7 yasigaye inkino zitatu gusa nuvuga ngo Aigle Noir yasigaye tubarukira izo bitahukanye Primus League 2024-2025 haraheze imyaka itari mike Aigle Noir itari kwatwara ico gikombe no munsi tugiye kubona Aigle Noir igaruka nyuma yuko bazaniye umumenyereza Ndayizeye Jimmy ubona ko amaze kugira experience ikomeye cyane muri Primus League mu rwa Message Ngozi no musi umugwi wa Aigle Noir na makuru ko aravugwa mu gihugu cy'u Burundi muri Primus League Aigle Noir bandanya kwirukanga n'inguvu nyinshi kuri kino gikombe ca Primus League eka cyo tuva mu Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya neza ni muri English Premier League amakuru ko aravugwa ni course ikomeye cyane muri top 4 ya English Premier League novuga ngo kugira ngo ama place qualificative muri Champions League ariko twirukanye ko uno mwaka English Premier League bafise faveur ko bazoserukirwa imigwi 5 ariko ubona yuko imigwi 6-7 ari imigwi irisere cyane ku manota usanga ari itandukanye bigino rimwe amanota 2 bavuga yuko Premier League y'umwaka tugiye tubona ikintu tutarisanzwe tumenyereye aho ko ikintu cegereza impera tubona yuko ama equipe menshi ari karahiganirwa ivyo bibanza bitanu kandi ukabona yuko ari match zagenzi baziryoshe cyane zinaduza na niveau ya Premier League ngo twadusanzwe tuyitetse tunayikunda nonse ni imigwi Liverpool mu kana cyambere yo naza kisiga cyo gutsinda urukino rumwe igazi gatana ino Premier League mu Arsenal mu kana cya kabiri nawe nyene ko uri biragoye kugira ukwe mu kana cya kabiri mu kana cya gatatu nonse hariko haza umugwi wa Newcastle United ubona yuko habwo ari Liverpool indwi yagiye gukina na Leicester ikaba byabihaye amahirwe cyane gose nubwo Arsenal yagiye itsinda kuri tere ya Ipswich ubona yuko ari Liverpool yamaze gutahukana igikombe bashobora kuyihaye d'honneur ku match izokurikira tugenda tubona yuko ari inzu za Newcastle, Manchester City, Chelsea, Nottingham Forest na Aston Villa ziko zireganirwa ivyo bibanza bitatu bisigaye kandi ubona ko dusumbana amanota make no musinda ko ndavuga Newcastle United niyo iri mu kibanza cya gatatu mu kibanza cya kane hari n'umugwa wa Manchester City ubona yuko ari difference y'inota rimwe ryonyine mugabo Newcastle yaza ko ifise inkino zike para Manchester City oya inkino zirangana bose zirangana unye bose bari ku nkino ya 33 ko Newcastle United neje kuri gatanu usanga muri Premier League bitangaje cyukanye kunzwi yahera imbere y'iyi Newcastle United yaje kwatumiza uno mugwa Manchester United itsindo bine kwisi ni Manchester United ubona yuko uko imyaka igenda ariko nivo igenda igabanuka ko Manchester United Newcastle United muri nonzo nayo yaje kwitwa itsindo bine kuri kimwe n'umugwa Aston Villa ni Aston Villa ubona yuko iheruka kuva muri Champions League ariko yavuye muri Champions League novuga ati igororotse kubera uravye performance bagiye bagira ku mugwi wa Paris Saint-Germain ubona yuko bari bafise n'andi mashance yuko bashobora no gutahukana kide kibanza bakaja muri kimwe ca kabiri ca Champions League naho bitakunze ubona yuko ari Aston Villa yagiye yiyubaka muri transfer zagenziwa ikazana abakinyi naho bamwe bavuga yuko batawe nka Rashford na Asensio ubona yuko ari abakinyi bariko baragerageza bigaragaza muri uwo mugwi wa Aston Villa novuga yuko ari coaching ganya kuri Emery Unai umukocha dusanzwe tuzi ko ari umukocha akomeye cyane kandi abi merita muri aka kanya kuvuga ko ni Aston Villa je gutagasha ku Newcastle United hari umugwi wa Manchester City mu kana cyakane uno munsi ni Manchester City uko tuko turayibona muri zino za nyuma biratandukanye Manchester City mu mezi 2 3 4 ni Pepe Guardiola novuga yuko yagiye abona ekipi yiwe kungene imeze agenda hindura ibintu bijya na biriya ubona yuko yavuye azana yentegra abandi bajene tutari tumenyereye nka Kaibi ubona yuko nawe nyene agenda yisanzura novuga ashiramo n'ibitsindo turabona na ba Mahamudu ukabona yuko ba Haaland cyacize twatubafitiye ubunye tacho bariko barerekana muri iyi minsi novuga yuko ari Manchester City iriko iragerageza gukina i Champions League y'umwakoze yani Manchester City turayimenyereye mu myaka yose nk'ibi dufate 3-4 iheze turayimenyeye ko mu nkino zanyu
12 za nyuma mugabo biratandukana no munsi bariko babigira bagwanira ino top 4 mugabo mu myaka heze zari ari nkino 10 za nyuma bazisinda zose kugira ngo bashobore gutwara igikombe wasanga bari oblige gutsinda inkino 10 kandi babigira uko nyene nuvuga ngo inkino 10 za nyuma wasanga bazisinze zose kandi ubona ko no munsi byo koragira inyuma hari umugwa wa Aston Villa nuvuga ngo Manchester City na Aston isumbya Chelsea inota rimwe isumbya Aston Villa inota rimwe inota rimwe ubona yuko ariko kuva ku kibanza ca gatanu gushika ku kibanza c'indwi ubona yuko ari difference y'inota rimwe bime ryonyene nuvuga uno munsi aho umugwi wonyerera hasigaye inkino zitanu muri Premier League yego hasigaye inkino zitanu muri Premier League umugwi wa Manchester City ufise urukino na Aston Villa ku munsi w'ejo ubona yuko ari pression ku ma equipe yose ubona ari pression ku ba coach kuko Champions League hajyanye n'ikintu ca mbere gifatwa nk'igikombe gikomeye ku mugabane wa Buraya kandi umukoci wese iyi migwi ya Premier League muhamagarira kugira iki kuguza igashikana equipe imbere ikanakina na Champions League ubona yuko Aston Villa umwanya irahagaze neza novuga yuko Manchester City ntifise amahirwe yo gutakaza urukino nta rubasha na butoyi novuga yuko byari ibintu byoba inkoramutima kuri Manchester City kubera uravye difference iri hagati yo kuri equipe ya Manchester City igira kane na difference y'inota rimwe gushika kuri equipe y'indwi novuga ko ari ikintu cyo itembagaza cyane ni ino migwi ishika kuri Liverpool Arsenal zo zahejeje ariko Newcastle United Nottingham Forest Manchester City Chelsea ndetse n'umugwi wa Aston Villa ziracyariko ziragwanira n'ibibanza bitatu kugira ngo zibe muri stand zone ese kubwabura iya himigwi ibiri iri kirabisa yindi ku migwi ibiri iri kirabisa yindi novuga nka Nottingham Forest n'umugwi Sevre urabona ko muri umwaka uri kuragerageza kwishira hejuru cyane mu kibanza gikomeye kandi urabibonera kuri performance yabo bariko barakina neza undi mugwi novuga yo woza nka Aston Villa bujyanye imbere ya Chelsea n'imbere ya Manchester City turabona yuko amahirwe atari menshi cyane nubwo ubona iriko iritwara neza yego ni amakuru akora muri English Premier League reka twerekeze muri La Liga Santander ni umugwi wa FC Barcelona ari kuragira remontada ku munsi wa gatandatu umugwi wa Real Madrid we kuratsinda muri wa mwanya wa Real Madrid yani watani 9 na kangahe ari umwanya wa Real Madrid FC Barcelona ari kuratsinda ibitsindo 4-3 umugwi wa Celta Vigo ndetse Real Madrid itsinda igitsindo kimwe ku busa umugwi wa Athletic Club uvuga ngo ubudasaba bw'abacarwa amanota 4 no munsi ubudasora cara ubw'amanota 4 ariko cyane tugenda turaba kuri eske equipe nka Real Madrid unyavuye mu Champions League iriko yitwara gute muri izi higanwa zisigaye novuga FC Barcelona twagiye tubona tugiye kwibona gute muri Champions League agiye cyangwa muri Coupe du Roi agiye kwakira Real Madrid ubona yuko FC Barcelona yari yatanguye itsinda ariko igenda ikubitwa ibitsindo bigera kuri 3-1 ariwe yagiye kudugira ikubita remontada ibintu byagiye biryohera abafana benshi ba FC Barcelona kwera ni ibintu batari bakunze kumenyera kuri FC Barcelona ariko bagiye babibona kuri stade yawe ya Montjuic ni Real Madrid yagiye itsinda mu minota y'agasunuzo kuvuga ku minota wa 93 itsinda Athletic Club ibintu ubona ko byari byagoranye cyane novuga yuko ari Carlo Ancelotti agenda ashimira Valverde yawamugumije yindindwi ku ntebe y'ubumenyereza ya Real Madrid eko est-ce que tuvuge ko Real Madrid iracafise amahirwe yo kugwanira ino La Liga Santander iracafise amahirwe ubona hasigaye inkino nka 4-5 za La Liga kandi novuga yuko amanota 4 samanota menshi n'inkino zibiri ugatsindwa ukabona mugenzi wawe ari nyuma araguciyeko avyigenijemo neza ni Barcelona kandi tugenda tubona ifise inkino nyinshi muri imisi ubona yuko après 2 jours de repos bafise urundi rukino kandi urukino rukomeye bariko bakina inkino zikomeye bagerageza no gutwara ibikombe novuga yuko ari Real Madrid ibiravye neza ikavigenzamo neza ishobora no gutwara igikombe ca La Liga yego reka tuve muri La Liga Santander duce mbere ko turangiza iganiro cacu duce muri NBA urako no musi playoff zimaze kuba zitangura amaplane yaramaze kuba arangira imigwi yose iri muri playoff yamaze kuba imenyekana inkino za mbere zaje kuba ziba orako inkino kuvuga ko nta bitangaza byinshi byaje kuba bihawe n'umugwi Oklahoma City Thunder waje kuba utsinda umugwi wa Memphis Grizzlies umugwi wa Oklahoma City Thunder harimo MVP umwe ari mu bakinnyi batatu bagorera ino MVP twa Shai kuva mu gihugu ca Canada Memphis Grizzlies ya Ja Morant batsinzwe amanota menshi cyane batsinzwe amanota 131 ku manota 180
ubona ko yabaye muri histoire ya NBA ryari rya mbere playoff urukino rwa mbere match ya mbere ya playoff habaye difference amatanu atanu. ubona yuko iyo difference yagiye no kuboneka ari nini cyane muri carton mu mpera za carton ya gatatu ubona yuko novuga tanda yagiye yerekana ubukomezi bwayo na burya yasanzwe ari ya mbere muri conference yari irimo ubona yuko nta gitangaza cyagiye kiboneka aya ni Cleveland Cavaliers bavuga ngo mu wa mbere uhura no mu munani rero kuri Oklahoma City yari ya mbere yaje kuba ihura na Memphis yagiye mu 18 kuri side kuri conference ubona ko ni Cleveland Cavaliers ku munsi w'ejo yaje kuba itsinda umugwi wa Miami. ubona yuko ari Cleveland Cavaliers nayo nyene muri conference ya Est irimo isanzwe ari ya mbere muri conference irimo kandi ukabona yagiye kubikonfirma kuri performance yabo bagiye bakina na Miami aho ubona yuko Cleveland nk'abakinyi bifishijemo nk'abakinyi nka Donovan Mitchell igenda yitwara neza kandi ukabona yuko yari yakubise performance nziza no mu match bagiye bakinaho yari ifise nka capacité ya 16 défaites 44 victoires ku match novuga yuko ari ibintu kuri histoire ya Cleveland Cavaliers by'imboneka rimwe. Urukino rwari rukomeye cyane yaza ko ni zimwe mu nkino zikomeye muri no playoff ni rumwe mu master yakomeye ni Denver Nuggets ndetse n'umugwi wa Los Angeles Clippers ni imigwi novuga ngo nivo isa n'iyingana ni n'imigwi ubona ko ni match baje ko batsindana muri prolongation Denver yaje ko batsindana muri prolongation ya Paul ikomeye ya Los Angeles Clippers sinovuga yuko ari imigwi isa nk'ingana kuko urayibona yuko Nuggets ni equipe isanzwe ifise abakinyi bamenyeranye na cyane cyane umukinyi nawe nyine amaze imisi nyinshi abo mu MVP ari nka Nikola Jokic kandi ubona yuko agerageza ku mwaka yerekana ubukomezi bw'iwe hano hagaze ubona yuko agaragara no kwinjiza amanota menshi Sevani Clippers ubona ifise abakinyi bakomakomeye ariko nitwibagire yuko Clippers imaze imisi iboneka mu mvune nyinshi cyane cyane ku bakinyi babo usanga bakomeye ugasanga ni nkume agaragaza guheka umugwi mu ma playoff bikarangira ari uko nabo nyine usanga bavuye mu hakiri kare. Ni Milwaukee Bucks yaje kuba itsindwa navuga na Indiana Pacers. Ni Indiana Pacers yagize saison régulière nziza cyane ugereranyije n'imyaka iheze. Aba ba Haliburton n'abandi batandukanye. Urabona ko Pacers iri favori mbere ko bwaje kuri Milwaukee. Novuga yuko ari Milwaukee Bucks umwaka tugiye tubona kuri saison iri kirasa nirangira tukira tubona yuko ari Bucks yasubiye inyuma cyane uranabiraba no kubakinyi babo urabona na Giannis Antetokounmpo ubunye ma performance severe mu hantu ariko arayiganirwa ari muri batatu babarondera MVP gusa urabona yuko performance y'uravye collective yarasubiye inyuma cyane ya Bucks ubona yuko ari ibintu kuri Indiana Pacers uravye performance ikirerekana irafise amashance menshi par rapport à Bucks. Yani Los Angeles Lakers yaje ko itsinda n'umugwi wa Minnesota Timberwolves Anthony Edwards n'abandi batandukanye ubona ko ni Lakers itashoboye gutera tete imbere y'umugwi wa Wolves. Twibukanye yuko ari Lakers yari yakiriye Timberwolves. C'est vrai Lakers yarashoboye gutsindwa ariko nibaza yuko ari intango za playoff. Ubona yuko ari Lakers yarageze na nyene guhindura kugira icinduye muri equipe aho bakoze trade ikomeye cyane muri histoire ya basket aho bashoboye gushanja Anthony Davis bamushanja na Jokic Luka Doncic novuga yuko ari trade ya mbere ikomeye muri histoire yagiye haba kandi novuga yuko uko imisi igenda ariko tugana tubona yuko Luka Doncic agenda aterera ikintu reka twizere yuko Luka Doncic na LeBron James bagenda bahindura ibintu bagenda bakuraho Timberwolves ego. Reka turangirize kuri Golden State Warriors ndetse na Houston Rockets kumusore jana ko Rockets ari imwe mu club yaje gutangaza menshi mu mwaka muri saison ibiri ubwiranje n'imyaka yose yaje kwirangiza iri mu kibanza cya kabiri urabona ko ni equipe yagize performance nziza uno mwaka muri saison ibiri ya NBA yaje ko ihurana Golden State Warriors Stephen Curry Jimmy Butler 95 kuri 85. Uno musi twikanye ko Golden State ifite Jimmy Butler. Jimmy Butler aziko muri playoff nigi akiri muri Miami. Playoff wana yativa mode playoff wana ko ari integral. Uno musi Golden State Warriors ntabwo twishamo bafavori kuko shaka twara commission ba. Nubwo yagize saison igire mu ntango yari nziza mu ntango ariko irabandanyira ashina ama defense menshi. Uno musi ufata ko
Golden State jenesha mu bafavori ba bene gikombe. Navuga yuko Golden State muri aka kanya kuva Jimmy Butler yinjiye muri Golden State ubona ko ari Golden State no muri aya match ya nyuma agiye duza nivo cyane aho yavuye nko ku kibanza ca 11 igenda yegera imbere gushika ku kibanza 18 ubona yuko nabo nyene bagiye baactiva iyo mode ya play-in bagerageza kwinjira muri playoff bameze neza cyane gose na cyane yuko basanzwe bafise n'umukinyi amakare 3 points novuga ko ari legendaire kuri 3 points Stephen Curry Ejo asize 31 points Jimmy Butler atsinda 25 nuvo ari babiri batsinze 56 muri 95 bakaba bafise n'umudefenseur cyane akomeye Draymond Green nkuko myaka yose yama ivyerekana Draymond Green n'umudefenseur akomeye iyo ufise attack nziza nka Jimmy Butler na Stephen Curry gacugira defense nziza nka Draymond Green ndibaza yuko ufise amachance menshi ku ruhande rwawe igushobora no gutwara ama playoff eko ni Golden State Warriors ku munsi wa gatatu izoba ari Houston kuri game ya kabiri contre Houston Rockets umugwi wa Boston Celtics nawo nyene washoboye gutsinda urukino rwabo rwa mbere biraza ko nino ngaha turangiriza iganiro cyane twose ku munsi reka ndagushimiye nawe Lovis ndashimiye namwe mwariko muradukurikirana eko ndabashimiye nanje bakunze ba Sports Isango ni ku munsi wa gatanu mugiye aho muba